Yesu Kristo ashimwe cyane. Dusangire amajambo dusanga mu butumwa bwiza nkuko bwanditswe na Mariko igice cya 16 umurongo wa 15 haravuga ngo arababarira ati nimugende mu bihugu byose mubwira baremwe ubutumwa bwiza. Dusangire ijambo rivuga ngo kuvuga ubutumwa bwiza. Yesu ariko arasezera abigishwa biwe ari hafi yo kuduzwa mu ijuru, yarabasigiye igikorwa naco sikindi no kuvuga ubutumwa bwiza. Harababwira ngo nimugende mu bihugu byose mubwira baremwe ubutumwa bwiza. Tukwiye kuza turasuzuma ko natwe turiko turavuga ubutumwa bwiza dukora igikorwa Yesu yadusigiye, kuko natwebwe biraturaba. Abuno munsi si vy'abigishwa gusa. Umunsi umwe mwijoro niho narose ndota turi mu ishengero, tubona umuntu w'umunyacubahiro araje yambaye neza, namugereranije na Yesu. Hanyuma atangura gutora abantu bamwe bamwe ababwira ngo bahagarara imbere, baraba imbere ntihagire uwuhindukira ngo arabe ishengero. Acabwira ishengero yuko umuntu yabwiwe ubutumwa bwiza n'umwe muri abo yogenda akamutonda inyuma. Tuzatwumva abantu batanguye kuva hasi badutonda inyuma kuko nanje nari muri abo batowe. Hanyuma haraba gacerere acaratubwira ngo nimuhindukire muraba babatonze inyuma. Duhindukiye bamwe basanga imirongo miremire y'abantu babatonze inyuma, abandi basanga umwe babiri batatu, abandi ubusa atanumwe abatonze inyuma. Abo bantu baramaramaye cyane gose. Hanyuma abafise imirongo miremire baranezerewe gose babonye abantu babatonze inyuma, mbere bagatangara bati nanaka bagatangara cyane. Bica bimiga icapo tugeze mu ijuru, ukuntu tuzohurirayo nawe twabwiye ubutumwa bwiza turiko turatanga raporo kwa Yesu y'igikorwa yadusigiye, ukuntu tuzonezerwa cyane tubonye abo twabwiye ubutumwa bwiza nabo bashitse mu ijuru, kandi tuzobihembegwa twambikwa ibitsibo. Nuko rero ukwiye kwihutira kuvuga ubutumwa bwiza kuko ni igikorwa kidasanzwe Yesu yadusigiye. Mu kubasigira icyo gikorwa yarabahaye n'isezerano rimwe ibintu bitanu. Arababwira ngo muzosenda abadayimoni mu izina ryanje, muzovuga indimisha, muzofata inzoka, muzoga ikintu cica nikizogira ico kibagira, hanyuma muzorambika ibiganza ku bagwaye bakire. Iryo sezerano riradutera intege, kandi tumenye yuko iyo tugiye kuvuga ubutumwa bwiza iryo sezerano ry'ibitangaza Yesu yaridusigiye, nitugenda uko dusengera abantu babohoke bagende barakira, kandi tugende tudafise ubwoba ngo tuzohura n'ibitwica, kuko tuzoba dufise isezerano yuko ataco bizotugira na gatoya. Kandi Pawulo yarabikoze neza tubera akarorero. Usomye mu Baroma 15 umurongo wa 20 hararyoshe cyane, havuga ngo namanye imigambi yo kuvuga ubutumwa bwiza aho izina rya Yesu Kristo ritari bwashike, kugira ngo sinubake ku mushinge wubatswe ko n'uwundi. Murumva yuko Pawulo yamanye imigambi yiwe, yamana imisi yose yari yo kuvuga ubutumwa bwiza, kugira ngo ahantu bataramenya izina rya Kristo nabo barimenye. Mbega yo bari yo migambi yawe, cyangwa dufise iyindi migambi yo kwiruka turondera ubuzima nkuko tukunda kubivuga? Oya, reka tugire n'imigambi yo kuvuga ubutumwa bwiza bwa Yesu Kristo, aho izina rya Yesu Kristo ritarashika naho rihashike, tuzobihembegwa. Kuko na Pawulo ndazi kuri wa Musa azohembwa ibikomeye. Kandi ikindi Pawulo yashikije ivyari byaravugishijwe na Yesaya hariya mu gice cya 52 umurongo wa 15 hariho amajambo avuga ngo abatiganiwe ivyiwe bazobibona, kandi abataravyumva bazovyitegereza. Nitwe bo kwiganira abantu amakuru ya Kristo, babone n'ibitangaza Kristo akora. Rero jewe nawe ni igikorwa cacu, tugira umwete wo kugikora, kandi twibuka ko tuzobihembegwa. Imana ibahezagire.